Uburundi bwatsinzwe ibitsindo 2-0 n'igihugu ca Gambia hari itariki 9 z'ukwezi kw'icenda mu mwaka wa 2025 hari ku munsi wa kabiri birumvikana isaa 3 z'ijoro ku kibuga Nyayo National Stadium i Nairobi muri Kenya mu nkino zo kurondera itike yo kuja mu nkino z'ikombe c'isi kizobera muri leta zunze ubumwe za Amerika, Canada na Mexique mu mwaka wa 2026. Uburundi butsinzwe ibitsindo 3-0 mu nkino zibiri, no kuvuga ko atagitsindo na kimwe bwigeze bwinjiza mu minota 180 y'izo nkino. Batsindwa igitsindo 1-0 na Cote d'Ivoire, abenshi bavuze ko Uburundi bwagerageje, kandi nivyo bwaragerageje kuko Cote d'Ivoire ni igihugu c'amateka tuzi. None nubu tuvuge ko bwagerageje mu gutsindwa ibitsindo 2-0 na Gambia, abarundi barababaye cyane. Reka ndabaramutse aho muhereye hose, nongeye ndabaha ikaze muri iki kiganiro mugiye gushikirizwa nanje Willy Free Irambona ku kinyamakuru Wifi Sport gikorera kuri Facebook na YouTube, aho tugiye kurabira hamwe ingene abarundi bavyakiriye. Wibuke gukora subscribe cyangwa s'abone kuri YouTube ya Wifi Sport, wongere ufungure ako gakengeri kugira ngo ube uwa mbere mu kuronka ibiganiro ndabashikiriza. Nimba utaragura akajezi ko mu giseke cy'igihugu Uburundi ntamba mu rugamba, ndondera kuri iyi nimero ubona aha munsi, genda kubwira ingene woyironka ku giciro ciza, maze zoje kugura Stade Intwari, zoje kuraba urukino rwa mbere rushajije neza cyane. Iyo nimero ushobora kwimpamagara ko kandi kugira ngo cyo kwamaririza ivyawe biciye kuri runo rubuga rwa Wifi Sport, haba kuri Facebook cyangwa kuri YouTube, kuko ibintu vyawe tubibwiye abantu basanzwe kurukirana ushobora kuronka abakiriya benshi. Iyo nimero ni gutenya 257 31 78 64 61 ni plus 257 61 78 64 61. Mukanya twinjire nido ry'iki kiganiro. Hambavu yo kuba abarundi barababaje n'ivyavuye mu rukino, ikinyamakuru Wifi Sport cabonye urwego ruri hasi cyane rw'umugwi nseruke gihugu w'Uburundi intamba mu rugamba. Inyuma y'urukino Uburundi butsindwa na Cote d'Ivoire igitsindo 1-0, Valerie Nahayo kizigenza wa kera wo mu giseruke gihugu w'Uburundi intamba mu rugamba yaraniguye ingene bakina buri muntu amutera utwatsi. Ariko mu vy'ukuri ivyo yavuze vyaraye bigiye ahabona. Uti kuba yaraneguye abakinyi mu giseke cy'intamba mu rugamba byo bifite ishingiro. Imbere yuko nza ku rugero nabonye Uburundi bukinako, reka mbanze nabibutse ibihe mu giseke cy'igihugu w'Uburundi intamba mu rugamba wabajemwo uri ku rugero rwiza rwo hejuru. Igihe Etienne Ndayiragije yari umumenyereza, isi yose yari yahagarutse itangarira mu giseke cy'igihugu w'Uburundi intamba mu rugamba. Muribuka ko kira gihe Uburundi na Gambia bagomba gusezerera igihugu ca Cameroon mu nkino zo kurondera itike yo kuja mu gikombe ca Afrika AFCON 2023 canke CAN ya 2023. Muribuka ko kira gihe igihugu ca Cameroon cagiye gukina urukino rwa nyuma, bigishoboka ko haba Cameroon ibandanya, haba Uburundi bushobora kuronka itike, yaba na Namibia yari amaze kubikatisha itike mu gihe Kenya yo yari amaze kubisiba inkino. Byumvikana yuko ku rukino rwa nyuma Cameroon itarakatisha itike imbere ya Namibia no Burundi, byekana yuko urugero rwari rushimishije hagati ya bino bihugu, na cyane ko Cameroon kira gihe yari ifise abakinyi bakomakomeye. Igihe Cameroon yitsinda Uburundi igitsindo 1-0 muri Tanzania, naho nyene kikaboneka biciye kuri Kufra. Samuel Eto'o, uno mukinyi wa kera wa FC Barcelona, Chelsea n'indi migwi itandukanye y'Iburaya, akaba ari nawe yarazongoye umushifyamwe ry'umupira w'amaguru muri Cameroon, yarashwaniye abakinyi ababwira ko yari gupfuma kinisha abari munsi y'imyaka 19 ariko bagakina batahura bo ivyo barimo.
byumvikanye ko yaneguye yuko abakinyi biwe atariko baratahura ivyo bari barimo. Ico gihe ibinyamakuru bikomakomeye haba ku mugabane wa Afrika ndetse no ku mugabane wa Buraya kw'isi nzima byavuga intamba mu rugamba, aho harimo ibinyamakuru byinshi bica kuri Canal Plus, harimo n'ibindi binyamakuru bica ku mbuga ngo bumenyi nka Le Meilleur du Football, nka France Football n'ibindi bikomakomeye. Tugarutse mu rukino rwo gusubiriza, naho Burundi bwatsinzwe ibitsindo 3 ku busa bivuye ku burambe bw'abakinyi ba Cameroon, Burundi bwarasatiriye cyane Cameroon mu gice ca mbere c'urukino, aho bahatoye umunyegoli Andre Onana wa Manchester United yakuyemo imipira 6 yasani yari kuvamo ibitsindo. Imipira ubona ko yari ikomeye, imipira ubona ko abakinyi mu giseke cy'igihugu nka Sadio Ntibazonkiza n'abandi baterana inguvu, biboneka yuko ariko barondera ibitsindo, gashiramo na performance zo Jody Liongora n'abandi bakinyi batandukanye. Ndabibutse ko ico gihe Cameroon yari ifise abakinyi b'ibihangange kw'isi nka Karle Toko Ekambi, Vincent Aboubakar, Eric Maxime Choupo-Moting yakina Bayern Munich no mukinyi wa kera wa Paris Saint-Germain, Bryan Mbeumo ico gihe kaba yakina umugwi wa Brentford no Musa Kabali muri Manchester United. Mu byukuri icyo gihe Uburundi bwari buhinduye amateka, bwari budugije urwego, haba abamenyesha makuru cyangwa abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusangi bari batanguye gukura Uburundi ku rwego rw'imigwi mito mito, aho kunganya n'ibihugu biri ku rugero nkuru rwa Gambia, za Kenya, za Tanzania n'izindi, babibona ko Uburundi bunganije n'ibihugu nk'ibi kuba bisa no gutsindwa. None uyu munsi tuvuga iki? Ko kya gihe ubona ko na Maroc ihuye no Burundi, za Cote d'Ivoire ihuye no Burundi, Senegal ihuye no Burundi, yavuga yuko igiye gupambana itabwa ko igiye kwitora intsinzi. Uno munsi none tuvuga iki muri izi nkino ziheruka? Muri izi nkino zibiri Uburundi buheruka gukina, nta mipira bwigeze butumbereza migoli by'umugwi bariko barahura. Ndemeza ko kiretse ku rukino rwa Cote d'Ivoire ho Abedi yagerageje gukina nk'umeneur doje na Abedi Bigirimana, agerageza gukina nk'umu nimero 10 ashikanira abasatiriza imipira. Burundi bwarabuze ubushobozi bwo kwinjira muri Mukorombone, bakinira inyuma bakaja no ku mpande, bakabona yuko byukuri umu nimero 6 cyangwa mukaseru wa equipe adverse batakazi yari afise, nta muntu yari afise ashobora kumugora, nta muntu bari bafise nimero 9 ashobora kubavuga ati ngo no gena nkarinda ku mipira. Byari ibintu biteye ubwoba cyane, kwinjira ngo basambure Mediane maze bakinjira muri ku Mukorombone sifaze de réparation vya equipe adverse ngo barondere ibitsindo canke batera imipira ya kure. Byarabananiye kabisa. Umukinyi wenyene yagerageza kubikora ni Giyomugisha Jean Claude uno batazira Musauza, akina umugwi Al Hilal Omdurman yo muri Sudan. Ikibazo nawe yagira nuko yadugana umupira akabura n'umusatizi numwe amwakira kugira ngo bashobore kubaka maze baronke ibitsindo. Kuba Uburundi rero bwarabuze umukinyi nimero 10 ashobora kubufasha gukina kugonkane neza, bigaragara ko Uburundi budafise abantu baja kubibuga bakaraba uko abarundi bakina muri rusangi mu migwi itandukanye, haba yonga mu Burundi ndetse no n'abakisanzwe bakina hanze, maze ngo bacagure abakinyi baba bari mu bihe byabo byiza cyo twita baba bari en forme. Nkuko twabona igihe Uburundi bwamenyerezwa na Etienne Ndayiragije, yashobora kuba atembera ku bigo bitandukanye maze agahamagara umukinyi mushasha agashika akina ibintu byiza. Biboneka kandi ko atamikenyero ya pressing, ni kuvuga guhata umugwi kwa kuntu umugwi wazibira canke wareka ushobora kuhata ukawushiramo inguvu ukawutera kw'igitutu ku nguvu no kumwana mugani w'abari hano ukawuronderamo igitsindo byanka bikunda kandi kikaboneka. Kuko nagenda raba akenshi imigwi ikina pressing nk'iza Liverpool na Real Madrid ihora bikora, kandi igihe na Barcelona ikoresha ijya TikTok ihora la pressing bigakunda, ukabona umugwi nubwo bufise defense imeze gute barawucanga canze umugwi uribuze. Paris Saint-Germain mwarabibonye bikora kuri Inter Milan niwo mugwi wa mbere no kwita kufise defense ikomeye, imigwi izi kugarya ikina umukenyi wa Cadenaccio mu Butaliyani, ariko Paris Saint-Germain kubera ko pressing no kuba kutagiza byaratuma abakinyi ba Inter Milan bakora yere. Twabonye ko Champions League vraiment finale Paris Saint-Germain yatwaye igikombe itsinze Inter Milan
bisa n'ibiyoroheye cyane kubera ko yakinye umukenyero wa pressing. Rero umukenyero wa pressing niwe wafashije Burundi kandi mu rukino rw'ibanze butsinda Gambia itsindo 3-2. Ona ko mu minota nka 25 ya mbere y'urukino Burundi bwa bamaze gutsinda itsindo 3-0. Byerekana yuko umukino wa pressing uko byaba biri kose urinze ushiramo inguvu ikipe adverse irahungabana ubundi gatangwa gutakaza n'ivyo yari ifisiye ukina igatangwa gukina ibintu bitaboneka neza mukayica mudahune mugatsinda. Sinzi ko namwe murabibona buryo mugwi naho wo buzukina ku rugero rumwana gute ukinye umupira wihuta ushobora kunyerera gato ukawuca mudahumye ukabona mu gitsindo canke bakagukorera ikosa riva mu penalty. Ibire byarabuze ku ruhande rw'u Burundi. Bigaragaza kandi ko u Burundi bugifise byinshi byo kubaka. Ibyo bakubaka narabishikije mu kiganiro mperuka gukora ntanga ibyavuye mu rukino rw'u Burundi na Cote d'Ivoire. Ushaka kubimenya ace ayirondera iyo video yanditse ko Cote d'Ivoire igitseno kimwe u Burundi ubutsa canke uraza kuyibona link muri commentaire ushobora guca winjiramo direct bitakugoye. Tinone hambavu yuko kuntu ikinyamakuru Fisport kibibona abandi bo babibona gute? Umumenyesha makuru Bahizi Beni Bertrand yahoze akorera mu kiganiro kivuga ku makuru y'inkino yo mu Burundi Classic Sport gica ku Nsamezi Pije Classic FM, ubu akaba yigenga abishije ku rubuga rw'iyo rwa Facebook. Yanditse amajambo akomeye. Mutwe mukuru w'ivyo yanditse wavuga uti intamba mu rugamba officiel Primus League Burundi FFB. Zumvikana intamba mu rugamba n'umuseke gihugu Primus League Burundi ni higanwa rikuru ryo mu gihugu cy'u Burundi. FFB ni cyama ry'umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Burundi. Yaciye abandanya avuga ati ni ryari mu Burundi tuzoronka abantu barara badasinziriye biyumvira aho abandi bageze mu iterambere ry'umupira w'amaguru ku rwego rwa Afrika na mpuzamakungu ngo badufashe guhindura ibintu byanananye hano mu Burundi. Acavuga icambere ati ni mu Burundi honyene usanga abakinyi bafise amamuko hano nuvuga mu Burundi nyene baterekwa kuza gukinira umugwi serukira gihugu, aho ari kavuga nibaza ku bakinyi basanzwe baba mu mahanga ariko bakaba bakomoka mu Burundi nk'aba ba Nestor Irankunda akinira umugwi wa Bayern Munich n'aba ba Trésor Mike Ndayishimiye basanzwe bari mu gihugu cy'Ububirigi n'umusore azwi kw'izina rya Rajira Mazana akinira Leeds United mu gihugu cy'Ubwongereza nimba ntihenze, ariko yahoze ari mu gihugu ca Espagne muri La Liga. Yabananije ati ni iwacu honyene hano mu karere umurundi umubwiye gukurikira ihiganwa rikuru ry'indani mu gihugu ndavuga Primus League akubwira ko yo bataye umwanya bivanye nuko ihiganwa ryasubiye inyuma ku rwego rwo hejuru. Ariko igitangaje amaso yose y'abarundi iyo umuguserukira gihugu intama mu rugamba wakinye bakitega intsinzi. Beni Bertrand abandanya ati icya kabiri ibintu byose hano abantu kabiri yavuze ati yabananje avuga ati Beni Bertrand ibintu byose naho abantu mutubahuka kubivuga biva ku bisata bimwe byo mwishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi bitagikora neza. Umuntu akibaza none nimba abahawe akazi ko kurabira hafi igano rya Primus League bahembwa by'ukuri kubera ibirangaminsi basohora canke bakaba bahembwa kubera bariko barakora barara amajoro ngo umupira wacu utera imbere. Hari aho abakozi bato tudomako urutoki, ariko reka mbabwize ukuri niyo ihiganwa ry'igihugu cy'u Burundi ryapfa mu guserukira igihugu intamba mu rugamba bikanka nta handi tuzobaza ni mu buyobozi bukuru bw'ishyamba ry'umupira w'amaguru hano mu Burundi. Jewe narabivuze dufise abayobozi mu mupira w'amaguru bafise ayani mabanga kandi igica kivyonyura ababa basigaye ku kivi nta jambo na rimwe baba bafise n'impaka amategeko yose ave hejuru. Ivyo nivyo yagiye aravuga mu gice ka kabiri. Mu gace ka gatatu Bahizi Beni Bertrand ati turabuza ushinga ntahe bubahuka Alexandre Muyeng atwara ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi ngo bamubwire icokogwa ibikeneye guhindurwa ingazi nshasha u Burundi bwogirako mu mupira w'amaguru kugira ngo ibintu bihinduke. Abahari bose baramutinya kandi gutinya biratandukanye no kubaha. Umuntu urabaho umwubaha ariko iyo mukorana
bisaba umutinyuke mu ntumbero nziza ku neza y'umupira w'amaguru hano mu Burundi. Ica kane Bahizi Beni Bertrand yanditse yagize ati mu Burundi dufise abana bafise impano zirenze, ariko abajeje umupira w'amaguru mu ntara batowe kenshi bararenganya, usanga ataco banezwe kandi FFB irabaha amafaranga ni gake kabaho iyo bakoze amakosa bahano. Uretse ko uwakoze neza ashimirwa. Mihigano rya Primus League amakosa akogwa izuba riva, abana ati nihiganwa ribayeho nk'itagira amategeko kuko n'abalitunganya ni gake bagera ku bibuga, ahubwo batuma intumwa zabo bene imigwi bararenganywa, abakinyi bararenganywa, abafana bagwa mu mporero. Nta byiyumviro birashe bihari bitanga kazoza k'umupira w'amaguru hano mu Burundi. Imyaka n'iyindi iraza ibintu bikiri kwa kundi, kandi abo bifira ko ntibigera bavyicuza. Bahizi Beni Bertrand yabandanije ati ku muco wa gatanu ni mu Burundi honyene amaradio ataco avuze kwishirahamwe ry'umupira w'amaguru, kandi ariyo yarakwiye kuba abafatanya bikorwa bambere mu iterambere ry'igihugu mu mupira w'amaguru. No kudandaza bituma bigabanuka haba muri Primus League Burundi ndetse no kubwego gwishirahamwe ry'umupira w'amaguru. Witegereje neza usanga igisata c'ibinyamakuru kiri hasi cyane. Ibyo byose biva ku kungene abari hejuru batavyitaho ngo babishiremo imitahe yabo mu ntumbero yo kubaka kazoza biciye mu itangazamakuru hamwe no mu budandaji, ari navyo bituma duhomba cyane. Ikintu cya gatandatu Bahizi Beni Bertrand ashikirije agize ati dufise umugwi userukira igihugu intamba mu rugamba udakomeye kubera impamvu nyamukuru zitandukanye. Mu Burundi nta migambi yagiye ikogwa yo gutegura kazoza ihari. Twisanga uko ishirahamwe ry'umupira w'amaguru byakora mu mwaka wa 2000 ariko rigomba gukora no mu mwaka wa 2025. Abandanya ati mu bindi bihugu abakinyi barasaza bagasubizwa, ariko hano iwacu abashaje nibo batuka abato ngo ntaco mushoboye. Byose biva ku kungene abakinyi bagera mu guserukira igihugu intamba mu rugamba baba bateguwe, kandi ishirahamwe ry'umupira w'amaguru riba rifise amakosa akomeye. Ku muco w'indwi Bahizi Beni Bertrand yagize ati mu Burundi naho bwoshaka bugaha akazi abamenyereza 10 bose bakomakomeye cyane ku isi, ubu nitwotsinda byoroshe. Dufise ingorane yuko ibintu byacu bitigera bijamwo ubunyamwuga, icizere hamwe n'ubwitange buherekejwe n'amafaranga mu mbona kazoza. Ku muco w'umunani Bahizi Beni Bertrand yanditse ati twicare abarundi twese hamwe dufise icyo tuzi mu mupira w'amaguru, dushire ivyiyumviro hamwe hama tuje ku kivi, ariko ivyo byose bizokunda ari uko uburongozi bw'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB buduhuje, umwe wese akubahigwa uruhara rw'iyo miterambere ry'igihugu mu mupira w'amaguru, nayo ubundi turacarize. Yari amajambo yanditse ku rubuga rwa Facebook na Bahizi Beni Bertrand, aho mu kwasozera yabajije akabazo ati tanga iciyumviro cawe nawe kungene ubona umupira w'amaguru wubatswe hano mu gihugu cy'u Burundi. Nikara akabazo ariko eka hamagarira kumurasanza mukurikirana ku rubuga rwa Facebook rwitwa Bahizi Beni Bertrand official kugira ico bashikirije kuvyo yaravuze. Muri commentaire rero hagiye haraza abantu bagiye baravuga ibitandukanye, benshi bagiye baratanga ivyiyumviro n'intererano. Zimwe mu ntererano kinyamakuru Wifi Sport cyashimye kubashikiriza nizikurikira. Witwa Cedric Navas Haramukiza GBG yavuze ati uvuze neza cyane, gusanye n'iteka Reverian yari yakoze ibishoboka byose umwanya yatwaye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru. Rero nibarabe abamukoreye mu ngata nabo bakore projet yari yatanguye bayibandanye, hari ubwo byofasha aho ubona Primus League kubwiwe hari byinshi byari byahindutse. Ikindi FFB yoraba umugambi wa bwana Cedric Feitoto yise tubazane. Uwo mugambi abenshi murawuzi wa Cedric Feitoto, uno n'umumenyesha makuru yahoze akorera Samizi Iteka FM mu higano c'inkino, ariko no musageze kuri Izere mu gisagara ca Rumonge. Afite umugambi watubazana no akaba ari umugambi wo kuzamura canke wo kugaragaza impano abakinyi basanzwe bakomoka mu Burundi ariko baba mu makungu, baba hanze nko mu bihugu bya Buraya, Amerika ndetse no ku mugabane wa Oceania hariya muri Australia, akagerageza kwerekana abakinyi bavuka mu Burundi ariko bakuriye hariya bazi umupira bashobora kuba botuma mu gisege cy'intama mu rugamba.
nako Cedric Navas Harmukiza wariko nubwashikiza bino vyimviye yagize ati FFB yoraba umugambi wa Bwana Cedric Feitoto yise tubazane bakawushigikira ndetse bakanamufasha mu buryo bugaragara bajya abana agerageza kurondera hari ico boza bagafasha kuko nabariyongora mubona nuko barondereye bakiri bato gusa umupira wacu mu Burundi uturaba twese abarundi muri rusangi aho wabuherereye hose nitwe bo gushigikira imigwi yacu hamwe no mu giseke gihugu pe nitugire inkino. Witwa Patrick Burundi uno n'urubuga rukomeye rutanga amakuru y'inkino mu gihugu cyo Burundi yanditse akajambo kikamwe gusa kafise ico kavuze yavuze ati ukuri kuzuye bisigura iki. Patrick Burundi nkuko Benibet yabivuze nawe nyine kubivuga ukunyene. Kurundi ruhande witwa Salomon Nzi ubona ko ni izina cyo kwatari giyo bwita ariko urabona ariko ari umuntu nawe yatereye icyumviro yavuze ati kuje byane nubwo Benibet yanditse avuze ati national nishobora gukomera championa idakomeye ubu Primus League yahindutse academy y'imigwi yo mu karere. Ndikuvuga ko Primus League ni yabaha bashura aho barerera imigwi yo mu karere gashize kitorera abakinyi yitwarira. Ibi avuze birahuye n'igano nabahaye aho nababwiye ko icambere hakenewe gukomeza Primus League. Yabananije ati uno Salomon Nzi hama ico kuja kuraba Primus League abo hejuru nibo bavyishe. Interstar, Prince Louis, Atletico, Muzinga zari imigwi zaryosha Primus League kandi no kwishuri baradukundisha football aho bavuga ati Vitaro et le plus fort. Ariko nta gaciro ubabiha ati hadogera ahantu niyo nationale iturambira. Ati gute umugwi w'igihugu utagira jezi nta shop ihari yo kugura jezi raba ibindi bihugu. Iki kintu nico kuko haba hakwiye kuba shop yo kugurishizamo imyambaro yo mu giseke cy'intama mu Rwanda ko hari abantu benshi bakora kwitubaza ugasanga bibaye ngombwa ko umuntu ku giti ciwe yirondere kuntu aja kurondera nimba aja konda company ya hehe akaja kukoresha mugabo byito ko yambaye mu myambaro mu giseke cy'igihugu intama mu Rwanda. Kandi ibi sinzi ko mwabibonye mu biganiro nagenda bashikiriza harigana nigeye kubereka yuko urudandazwa noneho nababwiye ko ndakuba link muri commentaire y'icyo kiganiro. Urudandazwa ruri mu bintu bituma umugwi wiyubaka neza na cyane cyane ko baba bafise hajya kubivuga nka stade ntwari afise amazu menshi hajya zo akorerwa mu rudandazo. Rero kuba zoba hariho nka shop idandaza amayidu mu giseke cy'intama mu Rugamba byo bari ibintu byinjiza mu giseke cy'igihugu kuburyo tutavuga baravuga ati ngo habuze amahera gukora utu bakagira shop kuburyo abantu bose baje kuraba match bashobora kugura ibintu bafungura hajya mu mashop yo ngaho nyene byumvikana mu giseke cy'igihugu inyuma ko nka ino stade ushobora kwivyaza umusaruro mu bijanye n'udandazo. Hane ko ndagira commentaire kuri ino commentaire nyene ya Salomon Nzi yagize kuri ijya nkuru bahizi Benibetra yashoboye kuba yandika. Witwa Adolphe Raissa nawe nyene numwe magize commentaire kuri hajya kwa bahizi Benibetra yagize ati inshuti yanje waruvuze ukuri kabisa gusa hano mu Burundi turize tukiriko kabisa kuko nk'ubu bahamagaza U17 U17 under 17 canke mu giseke cy'igihugu bari mu myaka 17 y'equipe nationale nibaho ni hamwe cy'abahitana abayirengeje. Rero akajagari ni kenshi kandi na leta irakwiye gushigikira equipe nationale kuko la victoire yayo ihesha icyubahiro igihugu. Witwa Junior Irankunda yagize ati bahizi inyishu nime gusa nibahere hasi mu bana bakiri bato bategure habeho equipe nationale y'abari mu myaka 11 equipe nationale y'abari mu myaka 16 kuduga inguvu bashira muri senior bazishire mu bana dutegure kazoza sino turacari kubiswe akaroro keza na Cap Vert. Kumbure karekana ukuntu Cap Vert nayo ishobora kuba yaragize evolution canke yaratera imbere biciye mu kubaka bahere makiri bato. Bahizi Benibetra nawe ntiyihanganiye iyo message yo commentaire ahubwo yaciye yishigikira aratanga n'icimbiro cyo yabwira ati abwira Junior Irankunda ati jewe ndemeza neza yuko ishira hamwe y'umupira w'amaguru mu Burundi ridafise umugwi ukwiye wo gutororokanya impano zitandukanye ziri mu gihugu cyose ahubwo bafise umugwi w'abantu bafise ubuhinga n'ubumenyi ariko bakora bativuna kubera impamvu zabo nabo zitandukanye ariko nimba twifuza gutera imbere hariho uburyo byo kugwamwo bikagenda neza. Nashine vugo bw'arimo ariko yavuze uko nyene ni
inkuru nari ndabazaniye ya Benny Bertrand n'ivyumviro vyagiye birashikirizwa ko ni inkuru ubona ko irimo amajambo atekeye akomeye, kumbe namwe mufiswe mubibona mashaka kwivuga muri commentaire ya kino kiganiro nabashirije. Havuzwe vyinshi ariko kumbure ivyo nivyo twashimye kubashikiriza kuri Wifi Sport kubera ko tuvuze vyinshi kiganiro cyava kiba kirekire kabarambira n'ubundi bwa cyaba kirekire. I'm very sorry kuba nakwishije umwanya munini, ariko kandi bashimire mwese mwakurikiranye kino kiganiro cya kuri Wifi Sport kuva ku ntango gushika ku mpera zacu. Mwari kumwe nanje wiri Fridirambo na kinyamakuru ni cyake nyene ni WFI Sport canke Wifi Sport bivana no kushaka ko byo bivuga canke Wifi Sport byose nico kimwe gikora kuri Facebook na YouTube. Mwibuke gukora subscribe canke s'abonner kuri ino YouTube ya Wifi Sport, musangize ikiganiro abandi mwongeye mushikirize ivyumviro byanyu muri commentaire. Mugire ibihe byiza, uranigwe mu banyu no mu byanyu, muranigwe mu mirimo yanyu. Ndabakunda cyane. Bye bye, hasta la vista, ciao. Se uryimbere ni heza, tereza amaso aho hirya no hino, abakinyi bacu baguma bashimwa, ivyo bikazo inguvu mugwi wacu. Bakinyi bacu mugire discipline, mutega amatwa bamenyereza banyu, maze ubuhinga bugume bwiyongera, dukomeze turamurira amakungu. Intamba mu rugamba, intamba mu rugamba, intamba mu rugamba, umugwi wacu uragahora utsinda. Urashaka kuba umusirimu mu gutwara utwawe duteke neza kandi ukambara ukabegwa? Kaze muri Keke Handmade. Muri Keke Handmade dukora amasakoshi mu budede, tugakora n'ubudede canke ubuye bwo kwambara aho ushaka hose, haba ku maguru, mwizosi, ku maboko n'ahandi. Tugukorera agasakoshi canke akadede kawe ku gipimo wifuza kandi mu kiringo gito cyane. Tugukorera amasakoshi ari mu mabara atandukanye bivanye nayo wifuza kandi ku giciro kitavuna. Komande yawe ishobora gukorwa mu kiringo kitarenze indwi. Ukeneye kumenya amakuru yiyongereye, ushobora kudusanga hagati mu gisagara ca Bujumbura muri Galerie Parisien, inyubako iri kwibabara ryitiriwe Patrice Lumumba, aharabana ni banki BCB, neza na neza hepfo y'igituro c'amabisi yerekeza mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura, kiri hahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Ni muri nivo ya mbere hejuru ya kave kuri nimero 15A. Ushobora no kuduhamagara kuri gutenya amajana 257 65 12 99 72 plus 257 65 12 99 72. Haba kutuma usanzwe no guhamagara bisanzwe, cyangwa turonda kuri WhatsApp gutenya amajana 257 77 igihumbi 67 plus 257 77 1067. Migeme, erega gushaza nawe vyokubera. Nawe umusore ugahayemo impano umukunzi wawe, ni ikimenyetso cy'uko umwitayeho. Eka mbere nawe yongereza ugwa gukunda. Hamwe na Keke Handmade, tekera utwawe neza, wongere ushaze.